Sadbi nimba kijya kiyori yari yiteze ko aronka amahera nimba ari ayinzu nimba yari yiteze ko ayakura hajya cameraman ingo abafani ba Sadbi basigaye biruka cameraman Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Cyakije mukuru cy'amakibaza rabisheshe muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko namuri kora, reka tubanze dukengurikira Imana, hama dusa dukengera mu bakunzi ba Buja Hit TV. Harantu ngiye sasa n'abafana babiri. Umwe n'umufana wa Satubi, undi n'umufana wa Fizo. Ariko numvise ko bari kumwe. Turumva yuko Fizo na Satubi ngo hari mwicuka, ariko abafana akaba bumvikana mbevye babishika. Reka tubakurikire na. Guys, follow me. Why dog? Cameraman nyaruka man, cameraman. Sawa. Iraza neza. Hodi wazee wa kazi. Abafana guys, ngo nabibabwiye naje kuraba abantu ba mbere novuga yuko ari abafana baba ririmbyi bamwe dukunda cyane bro, namuri biratucyanginije uko nyene. Oya maje rinzuri kunyene maje. Cameraman, kutinya man ingo kaza gatoinga. Cameraman, ingo man kutinya kwinjira bro. Uyu ni umufana wa Fizo, uyu ni umufana wa Fizo. Umvise ni indirimbo ariko aravuza. Ni indirimbo ya Ndugwe, uyu nawe ni umufana wa Satbi. Guys, shakara tuyage, baravuga yuko Fizo na Satbi badahuza. Ariko abafana bakaba bisaranye bariko barumvikana mbe bigenda gute? Bro, vuguza kwa radio. Turumva yuko Fizo yakuganje ngaha nta rindi muziki uvuza. Mbere rindi muziki wavuza ngaga bro. Nta yindi vraiment ni general gusa. Kuri kino ne general man. Kubera ndamufana cyane. Sana. Ni iki none gituma ufana for general? Oya vraiment je nakuze ndamwumva kandi yarandyohera sana. Yego. Akujyore ikintu gikuvuga ati je kinye nubise kwa general ncandyoherwa cyane. Fizo ana talent sana. Fizo anajua kuimba. Fizo ni mtu ambaye nilikuwa nasikia composition zake nzuri sana. Kama ingoma ya mpya unaichukuliaje? Ngoma achana nayo. Yaani alirudisha tena ile ladha ya zamani. Kumuona anaimba muziki kama huyu muziki vraiment ni mkali sana. Sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kasababisha muziki usipigwe kila sehemu. Kwa watu wenyewe wanasema kama Fizo muziki umemwishiana, Fizo amezeeka. Wewe unawachukuliaje bro? Watu wanadanganya sana. Lakini uko fan wa Fizo Mimi niko fan wa Fizo. Sikujidanganya nikizani kwa hilo. Haujajidanganya. Sasa bro unaenda man, mfano wa Sadbari utsa fan wa Sadbrand. Inguvugira abafani biwanyu. Danganya kabisa. Mimi ni fan wa Fizo tena bana, ile moja mbaya. Toka zamani. Amateka abiri ya Fizo uzimani. Amateka ya Fizo. Abiri. Katika kabisa ibintu ndavyibutse Fizo kabisa iyi period yaranyemeje. Nakumbuka wakati Fizo aliwahi kupeleka moto Musée Vivant. Ni wakati ambao nilifanyaga mimi yani kutokufa nimesahau Fizo kwa sababu ni msanii ambaye alinimbiaga muziki mpaka kila mtu anasema naam. Huyu jamaa ana merite tena sana. Yani iyo ni iteka rya mbere jewe nashoboye gutuma nkundo umutamu. Yego. Ni nk'umuntu avuga ati reka tuwe umuririmbyi umwe ho mu Burundi tumuhe agashimwe cyangwa tuvuga ati reka tumwe ubuno bubasha bwo gutwara umuziki ndundi. Ni wa muririmbyi wogaha man. Kuri no mwanya. Kuri no mwanya je no gaha Fariaz. Kuri ki Fariaz agumagaruka cyane wawe bro? Fariaz no muririmbyi yakoze ibintu byinshi cyane. Fariaz n'umuntu yatwemeje mu nzira zose. Kandi no kuri no mwanya akitwemeza. Fariaz n'umuntu amaze imyaka myinshi ari mu muziki ariko aguma ari hahandi nyene izina ryiyo riguma ari ryarindi nyene. None ku bantu bafata Fizo nk'umuririmbyi mushasha wo batahura gute? Ngo Fizo ngo ntatandukanye n'abaririmbyi ariko barakora ubunye. Vraiment uri kurabiraba Fizo kungene ari kuri page aboneka ko ari mushasha mwanya wose. Aboneka ko ari mushasha. Rero abantu bavuga gutyo bose barabona ko aguma akora. Aguma ari wa wundi nyene. Fizo aso indirimbo uzamva umuntu ngo ujya ni copy. Fizo aso indirimbo ngo ujya ni copy mbe hajyemwe nk'abafana mu byakira gute? Oya burya iyo umuntu akoze ibintu byiza ntihabura amajambo. Kandi ajya amajambo ni yatuma Fariaz abandanya gutera imbere. Uri muri timu ya Bantu Boy bro? Ndi mu matimu menshi ya Fariaz yani Fizo Fans Family ndimo yego. Ni nk'akabanga gatoyi bivugwa muri timu ya Fizo muri rya FF.
ibivugwa muri rya FF rya FF sindimo oya ariko muri family ndimo sigura yuko mu bana bafize urimwo mu bana bafize ndimo cyane kabisa ni nk'indirimbo imwe ya Fizo twomusaba uno mufani wa Big Farious umujambo mbere atuye kwitwa gute bro je nitwa Elvis Position kandi bakamutazira karozi niko oya je nitwa Elvis Position turirimba indirimbo imwe ya Fizo zima indirimbo imwe ya Fizo ni ukeneye yonyene ni nyinshi cyane unadai kwamba unanipenda ukiniona moyo wako unadunda sometimes kula unashindwa na kila naposinzia unaniota labda pia nami nakupenda ila moyo wangu unasita kwani moyo wangu ni so sana bro urakoze cyane yego cyane reka turazana umufano wa Satbi nawe asa n'uwirutse cameraman urashaka kumfasha cameraman ingo abafani ba Satbi basigaye biruka cameraman bro ko biruka cyane bari kutinya cyane ndi umufano wa Satbi bro je ndi umufano wa Satbi ndamukunda cyane ni umustar akomeye cyane nero ko abantu bavuga ko Fizo sumbya Satbi bo vyakira gute oya Satbi ni umustar akomeye cyane uravye n'ibikorwa vyiwe uravye bon n'umustar akora cyane gose none ko wari wirutse mani wari wirutse ikimana bon hari umuntu yaranterefonye yarankeneye kwibarabara bon cha wiruka oya je sintinya aba journaliste uratsko nama natanze ama interview hano henshi uri umusani kandi wewe oya ndakubanza ama interview mu bantu bameze gute kandi guys muramubona umujamo kuna samana wa bodyguard wa Satbi keshe bari kumwe na Satbi ngo bimwe byamujamo aravuka ujya no mu grand frère bya Satbi bamuhembanga ujya mu bodyguard oya sinobimenya mahera bamuhemba mga akomeye cyane amamba amadolari je pense na $. Yego Satbi rero bavuga ko Satbi ahemba $. Nivyo kabisa Satbi ahemba $. Kuno umustar akomeye ngaha mu Burundi yego nk'umuntu bavuga ati reka tuhe umuririmbyi wa mbere ngaha mu tumwe atwara ibendera wori hande wewe bon je Satbi ndashobora kumuha n'umustar vraiment n'umustar bon novuga yuko n'umustar atanguye vuba yarutse bon ariko n'umustar akomeye je kuri jewe paha wanje no wa mbere vraiment kuba akora ibintu bikundwa n'abantu bose abantu baravuga yuko ko bari kicuka kitari kiza mu bafana ba Fizo na Satbi mbe ko muna basanze uri kumwe na mugenzi wa Elvis hari byagenze gute no kuvuga yuko bon nta cuka gihari kuretse yuko araba Farious na Satbi turazi yuko Farious ari umustar kandi akomeye bon ari mu bantu bon ari mu bastare ba mbere ngaha mu Burundi batangiye gukora umuziki yarakoze byiza bon hacaraza n'aba petit frère biwe ari bo ba Satbi barakora ubu gwego bageze ko sinzi baravuga yuko bon iyo umuntu ariko arakora ikintu cyangwa umuntu ariko arakura aragira pension hakaza abandi ubu ku gwego tugeze ko turavye nko muri tuhereye nko muri 2019 tukaza no muri 2020 Satbi n'umustar yakoze ibintu bikomeye cyane gose yari umustar akomeye cyane yarakoze abantu babigashimwa nico gituma kuri jewe no mvuga yuko ari umustar wisunze ikirori ca Lonef cyari kuba mu kwezi kwa kabiri kunyene turimwo we wibaza ko cyo bacarafuye kubera iki bon kije kirori cha Lonef twe twari tumaze kumenya yuko ikirori gitegerezwa kuba ariko mu nyuma harabaye kutumvikana kuri Farious na Satbi bivanye yuko bon kandi mu bisanzwe byavuye kuri Farious yabonye umengo arasuzuguritse ko yoba ari umu petit frère wiwe mugabo si umu petit frère bon uravye nuko umu grand frère yamayubaha umu petit frère mugabo ubu kuri level bageze ko bon novuga yuko ntibashatse kumvikana bivanye nuko umwe yasuzuguye uwundi yego kuri ivyo bon muri market rero Fizo yaranse agasuzuguro
Fizo yaranse agasuzuguro mugabo nkuko vyari vyorganije urabona ko harimo agasuzuguro kore bari bagizemo bon agasuzuguro karika bon novuga yuko ko bakari Fariaz yabonye ko bamusuzuguye uribuka na affiche ya kirori cya Lonefu no kuvuga yuko yakorewe muri Bant Boy sinzi wiwe kubizi nk'umujournaliste akunda gukurikirana ibintu ya organisation ya Bant Boy me mugabo kirori cyategwa na Bant Boy affiche yakoreweho no kuvuga no bari baheje kumvikana no kuvuga mu nyuma ikiganiro Amipro yakoze na Satbi uri connection yaramubajije aramubaza ati none ikirori bimeze gute Fariaz aravuga ati je show ukorana ikirori no petit frère bivanye n'intuze bari bacitiriye nuko bategerezwa guhindura izina bacitiriye kugira ngo bigende neza bon hama ivyo ntibashoboye kuvyumvikana ko ikirori kica gisibuko nibaza kuri ivyo tumaze kuraba Fariaz na Satbi bose n'abastare mugabo umuntu wese arafise umustare yemera kuri we bivanye n'ibikorwa abari karakora Bruno ko wegera cyane man nawe shaka iganiro gamana shaka kugira afise cyo vuga kuri ivyo bonyeze ko turavuga nariko ndarengana numva ko bariko baravuga ku kijya kirori cya Lonefu ko Fizo iba yaratinye Satbi kuri Fizo na Satbi amapa novuga ko Fizo atigeze atinya Satbi kwera ufunu yaramutinye cyane bro yaratinye kuko bon urabona iyo umustare ariko arakora akuze ntigera yemera yuko hari abandi bamusumba urazi mu Burundi turafise abastare bakomeye cyane ba Kidumu batanguye umuziki kera abo bose n'abastare iyo ageze kuririmba cyangwa ageze ahantu baravuga ati urya n'umustare akomeye asumba abandi twese turafise abagenda barasumba abandi kijya kirori ndagisubiriye ku cya Lonefu Fariaz yigeze atinya Satbi ati gute Satbi nimba kijya kirori yari yiteze ko aronka amahera nimba ari ayinzu nimba yari yiteze ko ayakura hajya